sisi nibaza ko gisigura signorita, gisigura sister, gisigura Cynthia. Cynthia, okay, merci. Ariko Cynthia sinco gisigura ariko nibaza nta kibazo. Banyita baseka Vianney Saidi, baseka Vianney Saidi n'amazina 3, baseka gisigura guseka, Saidi ni gisigura happy. Hama Vianney n'umuntu yahora akunda gutwenza abantu mu gihe cy'intambara y'amabwire kurwazat, y'abasoda biranze niwe yacaje hagati kugira twenza abantu. Rero n'amazina 3 asigura ikintu kimwe gutwenza mu buzima bwanje mbayeho nseka, sinkunda ko banshavuye peti. kuko gushavura ni bibi, iyo ushavuye hari ibintu byinshi mu buzima n'utunerone two kwiyumvira turononekara. Hama mu buzima bwanje nsanzwe ndi entrepreneur, nsanzwe ndi mwigisha muri kaminuza, nsanzwe ndi umuntu nkunda ibintu byo gukora cyane gose gusumba ibindi byose. Ndiko ndakora ama produit cosmetique n'ibintu n'ama produit avuye mu bimera, ni sabune n'amavuta n'amashampoo, ni savon liquide, ni savon solide, nivyo byose mu byukuri biza kugira ingaruka nziza kurukoba zivura ingwara zo kurukoba, zigatuma umuntu asubirana agafresheri yari yatakaje atanka. Hariho n'abantu usanga bafise imyaka nyene y'ubwa, imyaka imike, imyaka 20 18, ariko ugasanga afise ibisura by'abana 50. Nyene abo bana bane turabakorera ko tukabaha agasabune keza, bakongera bakagira ico bita elasticité du corps, bagasa neza bakamera neza. Ni icyondo mwigisha muri kaminuza ya IGR, ndigisha muri IGR Université de Grand Lac, ndigisha muri Institut Supérieur Islamique do Muyinga, ndigisha ahantu henshi hatandukanye, kandi aho hose nyene mba ndiko ndafasha ugwaruka. Nawe uravyumva, bavyumvise nuko nyene. Sinzi ko hari ikintu utamenye ndakubwira. Bonjour, bon après-midi, bivanye naho muherereye. C'est toujours moi Sisi Akimana kuri Marengo Media. Naje mvuze Sisi mutamwumva ariwe ni Cynthia Akimana. Naba nivuga murabizi vraiment jewe. Umunsi rero twagendeye umuntu adasanzwe. Novuga ko ari umuntu ari special vraiment. Ari special ku bintu bitandukanye. Ivyo akora, uko ameze, aho akorera. Ndaziganirira mu kirayi muri benshi. Ndashaka mugire subscribe. Igihumbi ku gihumbi. Simvuze abantu igihumbi. Oya, aho ndagereranije. Okay, twagiye rero. Umunywanyi wacu turamuha ikaze idondore atuyagire byinshi kubijanye n'ivyo asanzwe akora. Turaguhaye ikaze munywanyi wacu. Akoze cyane Sisi. Sisi nibaza ko gisigura signorita, gisigura sister, gisigura Cynthia. Okay, merci. Ariko Cynthia sinco gisigura ariko nibaza nta kibazo. Banyita baseka Vianney Saidi, baseka Vianney Saidi n'amazina 3, baseka gisigura guseka, Saidi ni gisigura happy. Hama Vianney n'umuntu yahora akunda gutwenza abantu mu gihe cy'intambara y'amabwire kurwazat, y'abasoda biranze niwe yacaje hagati kugira twenza abantu. Rero n'amazina 3 asigura ikintu kimwe gutwenza mu buzima bwanje mbayeho nseka, sinkunda ko banshavuye peti. kuko gushavura ni bibi, iyo ushavuye hari ibintu byinshi mu buzima n'utunerone two kwiyumvira turononekara. Hama mu buzima bwanje nsanzwe ndi entrepreneur, nsanzwe ndi mwigisha muri kaminuza, nsanzwe ndi umuntu nkunda ibintu byo gukora cyane gose gusumba ibindi byose. Ndiko ndakora ama produit cosmetique n'ibintu n'ama produit avuye mu bimera, ni sabune n'amavuta n'amashampoo, ni savon liquide, ni savon solide, nivyo byose mu byukuri biza kugira ingaruka nziza kurukoba zivura ingwara zo kurukoba, zigatuma umuntu asubirana agafresheri yari yatakaje atanka. Hariho n'abantu usanga bafise imyaka nyene y'ubwa, imyaka imike, imyaka 20 18, ariko ugasanga afise ibisura by'abana 50. Nyene abo bana bane turabakorera ko tukabaha agasabune keza, bakongera bakagira ico bita elasticité du corps, bagasa neza bakamera neza. Ni icyondo mwigisha muri kaminuza ya IGR, ndigisha muri IGR Université de Grand Lac, ndigisha muri Institut Supérieur Islamique do Muyinga, ndigisha ahantu henshi hatandukanye, kandi aho hose nyene mba ndiko ndafasha ugwaruka. Nawe uravyumva, bavyumvise nuko nyene. Sinzi ko hari ikintu utamenye ndakubwira. Ahubwo
je presentation nyene numva ari ikiganiro cikwije twari dukwiye guca tubana tugahagarika kuko ibintu mbwiye muri presentation jeje nyene ntavyo nibuka vyose tutekana nababaye nti n'umuntu ari special muntu wonge vraiment kamfatire kuri kimwe kimwe umaya amazina kwandi wambwiye je ngira mfate Saidi kuko nige ngagumye mu mutwe kandi yose nayibagiye ego cyane mfate gose Saidi none ga Saidi Saidi no man entrepreneur navyumvise yatanguye ako kazi dufatire kuko entrepreneur konyene kwanza wagatanguye ryari entrepreneur yanje nayitanguye muri 2015 hari tariki 19 z'ukwa 12 mu 2015 nari maze umwaka mpejeje kaminuza y'u Burundi nari mpejeje gusoma igitabo byanari ngiye ntwaye igitabo muri bibliothèque aho beshi bazi nko muri Siguvyaye muri kaminuza y'u Burundi bibliothèque bayita Siguvyaye nari ntwaye hama sinarenze kwa ntabona kwibarabara arabona ahantu beshi barazi kuri Nadele barabara riduga kuri Esprit de Sagesse ndi kwikinga kuri taxi vero mushoferi acara tugonga maze kutugonga cani nongera kwivyura nyuma y'amezi 3 ndi muri koma sigaranye ukuboko kumwe umva maze kugira ukuboko kumwe byaciye biba ngombwa ko ntangura kwimvira mbega ngiye kubaho gute kuko naciye ndepoza ahantu harenga 94 nsaba akazi kandidatire 94 nsaba akazi mbega ndashobora kuronka akazi ndabura burya naho naciye mpera entrepreneuria naciye ngera maze kudepoza ahantu nkabura naciye mvuga ati Imana yacimbwe ati none Saidi waba mu vyuzi byonyene wize uzi ibyo wize byonyene icongereza cyasanga icongereza cyonzi cyonyene cyasanga narize byo gukora isabune nkiri mutoya niga 6e primaire hari muri 2002 we ntiwari bwavuke abanye nari yarize byo gukora isabune maze kuba narabyize ndi mu nkambi Tanzania naciye mvuga ati nako nize gukora isabune eske sinokora iby'isabune entrepreneur bihereye ngaho gushika no munsi ndacari muri entrepreneur kandi sinzovamo kandi rero uzonyitambika imbere ntibizohava vyoroha hari akajambo uvuze gacakarankura ku mutima kuba waravutse ukomeye ukiga amashuri ukayaheza ukomeye mugabo rimwe gusa ugiye kudepoza ugacuhura n'ikibazo caciye gituma umenga kirastofye iyo utahakanurira dari guca umenga birahagaritse ubuzima bwawe ariko ucurakanura idina ryawe Saidi rinyibukije cyo kubanje niko yari yitwa nawe nyene yari umuntu akunda gukora ari n'ubundi muntu duheruka gukorana ikiganiro mugabo ntitwa Saidi yitwa Sadiki kandi aturamuzi wize muri kaminuza y'u Burundi uramuzi Sadiki vraiment nawe nyene n'umuntu sinzi ngira ngo wabikuye kuri aravuga kandi ukanyugo hama nshaka kumenya urubatse kwanze imbere yuko mvuga ibintu byose bebasha mvugiye cyo nibaza sinubatse none kubaka mu gisagara hari umuntu benshi turapanze oya sinayibuza muri iyo sanze mbuze kubaka basi warashinze umuryango wawe yego yego kabisa batatu abagore batatu n'abana batandatu cyangwa uri mu nkuru numwe mahego nibaza yuko ikigoye cyane sikubaka ikigoye no gutunga abo mubakanye uwo mubakanye nico cyonyene kigoye gusumba ibindi byose nayo ikigoye sikubaka ikigoye no gutunga uwo mubakanye niyo ngorane niniya ihari mu buzima sino ivyo twarabikoze ariko kubikora sinzi ko twovuga ko twabikoze nko abandi bameze neza babikoze zagiye bicamwe intambamye nyinshi zaciye bicamwe intambamye nyinshi intambamye y'ubuzima urazi yuko udafise ubuzima ntuba wubatse kuko kenshi urabizi yuko ari ico bita amavuta y'urukundo if you don't have money n'amavuta y'urukundo ntayo bufise ako kajambo mukangira wesa nico nkunda kuvuga wubatse udafise amahera umunezero ntawo mugabo wubatse ukacimana igaciguhezagira ukacugira amahera amavuta usanga bimesuye neza cyane gose twabonye yuko ufite ibintu byinshi usanzwe gukora bitandukanye amavuta y'ubwoko umenga nabonye bubiri sinzi ko burenga isabuni ziri mu bubido ziga anye dushobora gufata ukutukametuni njyana izo koga zose oya reka tubivuge mu kirimi cy'iwacu kuko hari abantu isabuni igumye sawa nashaka kumenya uretse ko waba wari warabyize ukiri mutoyi ukabikora ukibitangura nikihe kintu ca mbere cakugoye
ntibyabaye ibintu byoroshe sisi kuko imisi yose gutangura ikintu ugendana ubumuga uwari wese abona yuko ari faso yo gusaba. Je rero nabitanguye ngendana ubumuga marigire ko nari namaze kaminuza ndabizi nabitanguye ngendana ubumuga ndavuga ati ngenda bikore uwo rero nabwira ngo ngira nkora isabune ntiyavyumva kandi vyarumvikana kuja gukora isabune maze imyaka 10 ningahe ndavyize nticari ikintu cyoroshe byagenze gute rero nakoze isabune ya mbere nace mpiga abandi bajene turaja hamwe turi abantu 20 umwe wese acazana 20 twari 27 umwe wese acazana 20 turashira hamwe ndababwira ati genda umuhiga mu gukora isabune reka dukore isabune hama murebe ingene ibintu bizogenda ndakora isabune ya mbere aho kuba isabune icika amazi urumva wewe kubera iki ivyo nize kera muri 2000 vyari byamaze kugenda urumva bamwe 27 turi kumwe 10 nabangahe baba baragiye cavuga ati ibi bintu dutanguye gukorera isabune tugatora ubuyi ivyo si ibintu kandi vyarumvikana ndamwe ati nimureke dukore n'iyindi turakora ya kabiri aho gutora isabune dutora ibuye nk'igi uwo muhunga ahagazeko iba sabune mu kumanyura warinda kuzana ipiki urumva ko amaformule chimique mu byukuri ntiyari yagenze neza ipiki ni gwarundi baho oya ijya ni Mary Thomas ipiki ni gwarundi bimbisha ahantu cyane bayitangwa iki sisipiri ni piki bamumenye ibirundi baje hama nyene ndabikora ubwa gatatu isabune tuyikoze twari dusigaye turi batatu isabune ya gatatu tuyikoze ikigenda neza iraza ari isabune imeze neza urumva ni vya bindi petit à petit l'oiseau fait son buke bukomeza igihonye nukuri abandi bari baramaze kugenda dusigaye turi batatu tumaze gusigaye turi batatu tumaze gukora ya sabune imeze neza abo mpaye ngo genda mudandaze ntibagarukana amahera gushika yaho nsigara ndumwe ndakongatara ibyo bita gukongatara muri kaminuza y'u Burundi barabizi mu kuvuga ndemera ndagira ingorane zishoboka zose ariko ndabikora birakunda isabune ndatinda ndazibona ariko nsigara mfise ingorane z'uburyo isabune iragenda neza ingorane no zabaye nyinshi zo gukora ibintu ntibikunde zo kuronka marche zo kuronka amahera yo gukora no kuvuga nyene ingorane zagumye ari ingorane nkuko umuntu ari yagitangura nkuko umuvyeyi yavyaye umwana wa mbere mu byo kurara mugora ingena muterura abwa ati namuterura mu kwaha hava comoka ninamutomora mu mugongo nuko nyene urumva twese twabuze aho dufatwa nk'umwana yahiye mu kwaha. Saidi uretse ko intahe yawe cyangwa ibikorwa byawe byotuma umuntu anagura ataramenya uburusho bubirimo biraryoshe cyane ni ibintu byumvikana gose kandi wabikoze nk'umuntu yabyiza naho wagira urahura n'intambamye nyinshi gusa nshaka kumenya ikintu kimwe ibi bintu byo gukora bijanye n'uruganda rwawe wabikoze hari abandi bantu bagutanguriye hashobora kuba hari abakwiganye canke abo wiganye ntabyo ndivyo ni wowe wo kuvyivugira ariko jewe nshaka kumenya ikintu gushika umunsi wo kwiratira wowe nka Saidi mwene uruganda wavuga uti jewe haba hari abo niganye canke uwanyiganye produit yanje itandukaniye kuri kiniki n'ubwahe burusho buri mu maproduit yabo kuburyo n'umuntu aje kuyigura avuga ati nayikuye kwa Saidi koko kiretse ico ivyo nishime cyambere nuko jewe nihaye akazi icyo nicyo kintu cyambere cyo nyene nishima gusumba ibindi byo nuko nihaye akazi nkongera nkahakaza abarenga 37 urumva ko icyo ivyo nivyo vyamwamvuga ngo vyabaye vyamwa byo kwiyumvira kwiwanje rero turetse no kuvuga ngo abo niganye n'abanyiganye je mu Burundi ntawe niganye mu vyukuri nari nakoze isabune abandi bose bazikora ariko nagiye kwisanga narasohotse mwizi sabune abantu bose bakora nzana kwisanga nagiye mu zindi sabune atawundi muntu araziyumvira ico nico kintu mvuga ati jewe ha mu Burundi ntawe uzogenda avuga ngo Saidi yaratwiganye wapi jewe mbere abo niganye sinabantu bo ngaha mu Burundi niganye abandi bantu bo hanze kuko nakureye cyane ku bantu bo muri Philippines mu gihugu cya Philippines isabune nyinshi ziriko ziradandazwa ku mahera menshi cyane menshi biriko biratwara amahera y'abarundi menshi n'amaproduct ava muri Philippines muramaze kubona ishiramwe bita Global Alliance in Motion iradandaza isabune zidandazwa 54,000 ziva muri Philippines go 54,000 iva muri Philippines kandi ntiheza ngo itange efficacité nk'iyo umuntu aba yiyumvira ihuye nayo mahera
hari isabune zidandazwa na Forever Living Products mu by'ukuri siko ziri efficace. Hari isabune zidandazwa na Phytoscience na za Fokang na zande hariho n'isabune nyinshi ziva mu Bufaransa mu Bwongereza mu Bugande usanga mu by'ukuri ari isabune zikorewe hariya kandi zigakogwa bakakubwira ngo zikozwe mu maproduit naturel ariko ugaca usanga zakozwe mu mashini ugaca usanga zakorewe no mu maproduit naturel za produit zirimwa mu ndwi imwe zikaba zisaruwe. Rero niho nagumye nibaza eske ko bavuga ngo ibi bintu birabaho eske ha mu Burundi twobikora. Nibaza ko nabaye wa mbere mu Burundi nsoho isabune ikozwe mu kirayi. Nabaye wa mbere mu Burundi nkoze isabune ikozwe mu kirayi. Nabaye wa mbere mu Burundi ashobora kubazanya isabune ikozwe muri pastèque. Nabaye wa mbere mu Burundi azanye isabune ikozwe muri kirikima canke gingembre canke turmeric mu Congereza. Kirikima ni kinzari kijya kirungo c'umuceri kijya dukunda iyo dutetse pilau dukunda gushiramwo ukazana gapi oya kiba ari ca jaune kigatuma umuceri usa na jaune si sukuma oya ni kinzari mu Buyenzi barabizi cyane. Ni jene wa mbere nazanye isabune ikozwe muri concombre mu by'ukuri kandi isabune zanje sinoguhisha sinishimye ariko 90% y'abazikoresha bose baza bambwira efficacité ko yabaye tic tac iba no guhomba kubera amahera wayariye taranakora. Nivyo rero yo wayariye tarakora urumva n'ingorane barafise procedure baca bakurikiza kugira bayaronke. Iyo hombye uri kurakora barabibona bakakugirira coaching hakiru ukerekana amasinye yo guhomba. Iyo hombye ufise produit naho ntuburahomba habasigaye yuko ronka marché. Nico gituma baguma bakora ibintu vya market barafasha abajene bakabarunkira abajournaliste bakaja kubagirira ibi ibiganiro bakugira bamenyekanisha ibintu vyabo nayo ubundi byose byarateguwe barakurikirana umugambi. Nta muntu avyuka hombye ngo aho avyuka avuga ngo nahombye guhomba ni procedure kandi barafise ukuntu bagikorerako. Ndikonda uko narinda bishaka jewe iganiro cyane kumara nk'amasaha 3 cankane mugabo kubera ko umwanya n'ivyuma byose biducura ntindi ko bwo biducuza ntumbaze reka duse nabarangiza. Ndashaka Saidi ubwire akantu wotekerera abajene banone bafise inguvu badashaka gukora canke banahabwa n'amafaranga ukumva ngo bigiriye kunywa moya sinzi yo terme we kuyizi ubwire ico bashikirije impanuro hanyuma Marengo Media irabashimiye cyane vraiment. Ndibaza ikisi kiganiro kimwe dukoze. Ndibaza n'ubundi musi twabituye muzotwakira vraiment. Neje uzugaruke ntangorane jewe imiryango iguma yuguruye hama umuntu nawe aronka amahera akacaca kunywa n'umoja je nama nabivuze kunwa n'ibiti umwaka kubera ko utobanza ukaronka amahera ukazo ntuzonywe moja ukanywa 10. Abantu rero bihuta kunywa moja baba biyivye kuko ibintu biryoshe no kunywa 10. Hama abajene nabo banka gukora kirazira kwitwa bikokora. Muri kaminuza y'u Burundi nibo bantu bita wasanga biyita ngo twe turi babikokora. Najewe nari igikokora ico gihe uzoberekwa n'ishati z'amaboko maremare nyizo za cameraman nawe ni igikokora. Ishati y'amaboko ya maremare ntiwo yijana gukora udupira nk'utu nitwujana kuko uragwana natwo. Hama ikindi naco no kubwira nuko iyo wemeye gukora mu vy'ukuri ibintu byose biraza kandi bikamera neza. Iyo wemeye naho kwicara uricara misanzwe kumugara sikumugara ukuboko nk'uko kwiwanje kumugara no kumugara mu mutwe ukumva yuko ibintu byose bizokoroka bivuye mu ijuru ukibagira kwimana yavuze ati stop man ndayihagaritse sinzosubira kuyibakorera ko nabonye hari abantu bafise ibigufu nk'ivyo byo mubire hari abantu batosubira gutora nawe uko kumwe umva no mutorana mano nimwe none imana yarabikoze ubu ndayitora. Hama ikindi naco norangiriza ko nobwira abajene nimugura ibintu by'abarundi nimugura ibintu by'iwacu tagatisha umushatsi wawe tagatisha urukoba rwawe ukoresheje produit zo ngaha mu Burundi. Ikindi naco ntuzutinye kumpamagara kuri 68 21 ni WhatsApp kandi ni telefone ni tabako canke 71 420 617 71 420 617. Mu vy'ukuri ukeneye ikintu kimwe muri entrepreneuriat no gufasha mu vy'ukuri ndabigukorera ariko mani wibuke sindabigukorera ku buntu.
urazana ku mahera makeya mugabo jewe nanje nkagushimisha nkakwereka ko bishobora twese dutera imbere kandi twese twakake kandi byose birashoboka mu gihe twemeye gukoresha produit zo ngaha iwacu tudandaza ku masoko yose yo mu gisagara ca Bujumbura haba hari abajene bariko baragira publicity kandi bimeze neza umuntu aguze ntimugirira akamaro turamusubiza amahera ciao ciao